Amen, amen. Rero Imana ishimwe ku mwanya mwiza iduhaye kuganira ku ijambo ryayo. Twagomba gusoma mu chat Pawulo yandikiye ishengero ry'Abigalatiya igice ca nyuma chat Pawulo yandikiye ishengero ry'Abigalatiya ni igice ca gatandatu. Tasoma kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 18. Aravuga ati nimurabe ingene ndabandikiye n'indome nini nini n'ukuboko kwanje, abagomba bose kwiha igikundiro ku vy'umubiri nibo babagobera gukebwa, nta yindi nyanduruko nukugira ngo nibahamwe bahogwa umusaraba wa Kristo. 13 kuko abakebwe nabo nyene batitondera ivyagezwe, ariko bashaka ko mukebwa ngo birate imibiri yanyu. Ariko jewe sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi kuri jewe iba ikibambwe, nanje isi nkayibera ubambwe. Kuko gukebwa atakimazi no kudakebwa atakimazi, ikigira ikimazi ni ry'lmana gisha. Abazogendera kuri urwo rugezo amahoro abe muri bo n'ikigongwe no mu Bisirayeli b'Imana. Uhereye ubu ntihakagire umuntu angora, kuko mfise ku mubiri inkovu za Kristo. Bene data, umuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira ko twisunze kino gice gitoya ca Bibiliya ni ijambo rivuga ngo ikigira ikimazi nukuba ry'lmana gisha. Haleluya. Ikigira ikimazi ngo ce qui importe c'est d'être une nouvelle créature. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero iri ni ijambo tubona Pawulo yavuze riri mu iki gisomwa aha ku murongo wa 15. Ngo kuko gukebwa atakimazi no kudakebwa atakimazi, ikigira ikimazi ni ry'lmana gisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero Pawulo yandikira iri shengero ry'Abigalatiya, urabona yuko ugerageje gusoma uva mu gice ca mbere uko ugenda ubandanya usoma, yanditse ariko atorera ikibazo inyishu. Kuko iri shengero ryari i Galatiya ryari shengero ryatanguye ari hari ariko avuga ubutumwa, ariko amaze kuza amaze kugenda ko yaguma agendagenda nk'intumwa, haza iyindi nyigisho, haza ubundi butumwa bwo gukebwa. Kuko we ubutumwa yari afise bwari ubutumwa bw'umusaraba, c'était la bonne nouvelle de la croix, bwari ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Ahavuye hanyengetera abandi bantu mw'iryo shengero bazana ubutumwa bwo gukebwa. Rero aho yandika yari kagerageza kugarukana iri shengero ku butumwa bwiza, kuko hagati mw'iri shengero hariko haricamo imico ibiri: umuco w'Abayuda bakijijwe n'umuco w'abanyamahanga bakijijwe. Rero Abayuda bakijijwe bavuga ati twebwe imbere yuko twizera twari dufise ivyagezwe vya Mose, kandi ntitubita, dutegerezwa kubivanga n'ukwizera, kuko ivyagezwe nivyo bituma umuntu yemegwa. Rero ntitwobita ngo twemegwe, dutegerezwa kuba ku rugezo rwo kuba tubandanya turaba ivyagezwe, ariko n'ukwizera nako nyene turakwemera. Bavyumva? Ikibazo kigaca kiba ku banyamahanga, kuko abanyamahanga nta vyagezwe bari barahawe. Rero Abayuda bavuga ati abo banyamahanga nabo ntibahabwa ivyagezwe, babe ku rugezo rwo kuvyitondera bongere babishire no mu kwizera. Muvyumva gute? Vyari bivanze. Haleluya. Rero ntibikunda ko tuvanga.
Yesu ashimwe. Mbariza mugenza bati uvanga iki? Nituvange. Iyo ufashe boke ukayivanga na koka haboneka iki? Oya, haboneka koka. Uca wumva wavanze uwo ari we. Nituvange bene data. Ntidushobora kuvanga ibyagezwe n'ukwizera. Icyo ni kibazo, c'est le problème de syncrétisme. Ni ukuvanga. Ni igihe abantu bariko baravanga ivyo bigiye mu mihani wabo n'ukwizera. Haleluya. Igihe kimwe Yesu bashatse kumuvanga, avuga ati ikori nivyo nimuritange, muritanga utegerezwa gutanga, mureke n'ubutumwa bwiza buvugwe. Haleluya. Ikibazo cyari ngaha, cyari ikibazo cyo kuvanga. Nico gituma ku murongo wa kuri murongo wa 15 mu gice cya 6 Pawulo ariko ararangiza comme solution, aravuga ati gukebwa no kudakebwa ivyo peu importe, ivyo nta kimazi bifise. Ikigira ikimazi ni cyaremwe gisha. Haleluya. Ni cyaremwe gisha. Turashaka gusoma mw'itanguriro igice cya 17 ku murongo wa mbere, ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 14. Itanguriro igice cya 17 murongo wa 10, dufata umurongo wa 10 n'umurongo wa 12. Iri ni ryo sezerano ryanje muzokwama mushitsa riri hagati yanje namwe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe. 11. Muze mukebwe ku munwa w'ico mwambariye, kizobe ikimenyetso c'isezerano riri hagati yanje namwe. Ubundi gukebwa cyari cyavuye ku Mana, ariko umuntu niyemegwa n'Imana kubera yakebwe. Ariko gukebwa nk'uko mubibona mujya murongo cyari ikimenyetso c'ico Imana yaganiriye n'abantu bayo. Haleluya. Kuko icyo Imana yashaka, Imana ibwira Aburahamu uhereye hejuru ngo ugendere, ngo uhore ugendera imbere yanje utunganye, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ngo hari isezerano hagati y'ubwoko bw'Imana n'Imana. Rero gukebwa yari symbole, cyari ikimenyetso cy'iryo sezerano riri hagati y'umuntu n'Imana. Rero iki gihe tuje mw'iki gitabo cy'Abigalatiya, hageze igihe rero Abayuda bavuga ati ngo kuri bo gukebwa yari sigari prestige, cyari ikintu cyo kwemegwa. Bavuga ati ukebwe uremewe, uri mu isezerano ry'Imana, ukebwe wubaha Imana. Ariko ugasanga ntibijyanye n'umutima wari uhagaze mu itanguriro. Imana ivuga ati mutegerezwa gukebwa ku munsi w'umunani. Izina muhungu wese ari muryango iwanyu azakebwe. Uku gukebwa c'est la circoncision. Ariko nimuvyumve muko mwishakiye, muvyumve mw'iri sezerano. Hari umuntu atwara message itariyo, ntuhava utwara ibitari ivyo. Nukuvuga ngo cyari ikimenyetso aho umwana wese akwije amezi 8, iminsi 8, bakora ikimenyetso cyo kumwinjiza mu isezerano. Haleluya. Kumwinjiza mu isezerano ryo kugenda yubaha Imana mu vyagezwe vyayo. Imana nayo ikagenda ibahezagira, ibagirira neza. Haleluya. Ariko tugarutse aha mw'iki gitabo cy'Abigalatiya, raba umurongo wa 12 ingene Pawulo avuga ngo abagomba bose kwiha igikundiro ku vy'umubiri nibo babagobera gukebwa. Nta yindi nyanduruko nukugira ngo niba hamwe bahogwa umusaraba wa Kristo. Kuko abakebwe nabo nyene batitondera ivyagezwe, ariko bashaka ko mukebwa ngo birate imibiri yanyu. Bari bashingiye ku gikorwa cyo gukebwa, ariko bari bagikuye muri context, bari bagikuye mu nsobanuro yaco.
biba ivyo kugira ngo nibabona afise iki kimenyetso barabona ko ndi umuntu w'Imana, barabona ko ndi uwera, barabona ko mvugana n'Imana, barabona ko nubaha Imana. Kuri bo rero gukebwa byari bihagije, ariko bagaca bata umutima w'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Ibi birabaho aho ushaka gusanga umuntu ukubaha Imana kwiwe yaragufatiye mu kintu kimwe wenyene, yumva yuko kumbure nimba ari ikintu camuraje ishinga, nimba ari ikintu camugoye, nimba ari ikintu yakuze abona ari kibazo kuri we. Hama rero amaze kugera mu ishengero, kumbure washaka arashobora no kuba yumvise ibya Yesu, Yesu akamugirira neza, akabohoka canke agakira, canke ico kintu kikamuvako. Ugasanga rero ukubaha Imana kwe canke urugezo rw'ukwizera kwe ugasanga ruhagaze kw'ico kintu kimwe gusa, ibindi ugasanga byose yarataye. Nico kibazo cari ngaha. Imana arikere ko bagenda bayubaha muri vyose, mu vyo ibasaba vyose, ariko ubona yuko bafashe kamwe k'akamenyetso kaharaba, kumbure ico bobona kugira ngo nemegwe, kandi nibakibona zemegwa, ariko umutima w'Imana ntawo. Haleluya. Uyu munsi ushobora kwirata cyane kuko nahevye inzoga, ugasanga ukubaha Imana kwanje kuri centre ko nahevye inzoga gusa, ariko hageze kwirasiyo nkaba umuntu abangamye. Kuboregwa ni bibi, no kudandahirwa ni cyane cyane abakristo il faut faire attention, baratwagiriza kuba dufungura byinshi, ariko siko biri. Kumbure hari aho tugera tugatanga igicapo kitari cyo. Haleluya. Rero bene data, ikigira ikimazi ni ry'lmana gisha. Nitwofatira ukubaha Imana mu kintu kimwe, ariko urugezo rwo kubaha Imana n'umutima uhindutse n'igihe umuntu yahuye na Yesu. Haleluya. Uyu muntu ahinduka musha biciye mu kwizera igikorwa cy'umusaraba. Haleluya. No kwihana imibereho ya kera agafata inzira. Haleluya. Inzira nsha Yesu yadutoboreye iri n'ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero naho hariga umuntu rero ashingira ku kantu kamwe, ariko ni vyose. Haleluya. Umutima w'Imana ugomba kuba wuzuye muri wewe, si gice, si gipande. Bene data, Imana ntiduha ingero z'inusu. Ico nkundira Imana iguhaye iraguha. Imana ntiduha inusu bene data. Ingero z'inusu ntiziva ku Mana. Ingero zuzuye nizo Imana itanga. Iyo Imana iguhaye iraguha ikakuzuriza. Rero uyu munsi ntushaka kuvuga ngo ndashima Imana nari umusambanyi ruhebwa, ariko ugasanga urabesha. Iriya Mana yagukijije ubusambanyi niyo igomba yuko n'ukubesha ugucikako. Haleluya. Rero Abayuda bari bafise ikibazo, bashaka gusa bobo babe mu bintu vyo kwinezereza, kuba ahantu ho kwemegwa, kuba ahantu ho gushimwa, kuba ahantu gufatira ku kantu gato, ariko bataye ibindi. Ntidute na kimwe mu vy'Imana, tubifatire hamwe, tubifate muri rusange. Haleluya. Rero ibi Pawulo yarabizi, kuko Pawulo idini yararizi, ibintu bitandukanye by'amashengero yarabizi. Rero yari yaraciye mu bintu byinshi,
yarazi yuko utu tuntu tw'ugukebwa, utu tuntu aya majeste yo mu mashengero, ibintu bitandukanye, ahantu umuntu usanga yamanuye ijipo ngo yemewe, ngo yakufye umushatsi ngo yemewe, ngo yamoye ubwanwa yabumaze ngo yemewe. Ibi bintu byose Pawulo yarabizi, yarazi ko atakimazi bigira, yarazi ko ikigira ikimazi ari umuntu yabaye transformed, yahindutse. Uyu niwe ashobora kuba uw'ikimazi, niwe ashobora guhimbara Imana, niwe ashobora kwemerwa n'Imana, kuko Imana nitwemerera mu kintu kimwe, itwemerera mu mutima wihanye, itwemerera mu mutima uri muri Kristo Yesu. Haleluya. Rero hari igihe tuja mu mpari z'amajipo maremare, tuja mu mpari z'amahereni, tukaja mu mpari z'amapantaro iyo magufi manini ayavyibusha yagize gute. Oya, urugezo ni caremwe gisha. Haleluya. Erega burya iyo wahindutse icaremwe gisha cyo muri Kristo Yesu, ndakubwije ukuri, ijipo itegezwa kumanuka. Ya pantaro ishaka gutabuka ngaho itegezwa guhinduka. Ntibarinda kubikubwira. C'est vrai. Je madame yagiye arampindurira, ijipo igera ku mavi, namubwira ati reka kugumumanura. Arambwira ati none we n'umupastor reka manure, n'ivy'Imana yambwiye. Kugera hayigeza ku maguru, namubwira ati oya duza gato, none duza oya. Jewe Imana yambwiye kugira gute? Kumanura. Twaja kugura nkamubwira ati sheri aka ni sawa mugabo nshaka imanuka. Icaremwe gisha ntikirinda kuja guhanuza ngo mbega ngo ubona nambuka iduga. Oya reka. Mbega ubona niyaruriye vyinshi. Oya. Mbega wumvise namutsitaje, uravyumva. Mbega wumvise namubwiye nabi, uravyumva. Rero ikigira ikimazi ni caremwe gisha, ni care a new creation, umuntu musha wo muri Kristo Yesu. Bene data, Imana irema umuntu wa mbere, Bibiri ivuga ngo ntiyari yambaye, none yari afise ikibazo. Vrema yari wazi. Wewe genda uri wazi turabe. Yari gusa kandi yarahagijwe n'Imana, yari mu bucuti n'Imana, nta kibazo yari afise, ntiyirabanga avuge ngo impuzu zizova he. Yaramenya cari caremwe gisha. Yari umuntu afise umutima w'Imana 100%. Ibibazo vyaje atangwe kwigirisha twa dutrike. Bega iki camwa coribwa cyane coribwa. We bakubwiye iki? Bene data, ibintu vyo guhendana harageze ko tubihagarika. Kuko mwiki cete Pawulo yarakaze gushika habwira Abagalatiya ati yemwe Bagalatiya bibijuju, ninde yabaroze? Umenga yari karabatuka, mugara abona ko ariko bazana utuntu tw'udutrike duhere. Ikigira ikimazi ni caremwe gisha. Haleluya. Wayinkorera Imana ejo bakambona mu kabyiniro, kubera ko ishobora gukorera Imana bakambona ndiko ndasohoka mu mahoteli y'abantu bavuye mu vyaha, ninyegeje mpindukira ndaba gutya. Erega mu Kamenge hari abera, nene habera bariyo. Ibugarama hari abera, iyo umwungera avuye muri Uganda hari abera. Rero il faut faire attention. Ikigira ikimazi ni caremwe gisha. On n'a pas droit à l'erreur. Oya, muri vyose tugomba kuba uri kuragenda, ugomba kugenda nk'icaremwe, apana kugumuraba wibarisha utuntu uzi kuri mu vyaha. Pawulo aravuga ati no,
gukebwa izo trike nimuzireke, kudakebwa izo trike nimuzireke. Raba imitima ya muravyumva namwe ingene bimeze. Haleluya. Muravyumva ingene bimeze. Hariho akantu Pawulo yashizemwo, bobo bahisemo kwigumira hejuru mu bintu vyo gushaka gufenta no gutirika no kugira iki, kwemegwa kugira iki. Burya ubundi dushobora kwinyegeza mu ishengero mu ntumbero nyinshi, kuko turashobora kuba mu ishengero kugira ngo twemegwe. Murazi yuko ivyaha kera vyari vyaraducafuje, kandi icyaha kiracafuza. Icyaha kigukura k'urupfasoni, kikagukura kw'ijambo, kikagukura kw'icubahiro, kigakura mu muryango, kigakukura k'umuvyeyi, kigakura abagenzi, kikakonona. Gihejeje kukonona, nawe wakwiraba n'imuzi waguze uyu munsi ukamenga irashaje, ukama wagwije imuzu. Imuzu uheruka wayicagwa imeze neza, wagera mu cumba ugacwicishamo umukasi. Kubera iki? Muri wewe vyarapfuye, usigaye uhigira mu mpuzu. Rero hariga umuntu aba mw'ishengero ivyiwe vyarapfuye, akaza kugira ngo yemegwe n'umuryango. Papa niyumva ngeze muri MINEVAM azongarukana kw'icizere. Oya, azokugarukana kw'icizere gute? Imana niyo ikugarukana kw'icizere, kandi Imana ikugarukanye kw'icizere na papa wawe arakugarukana kw'icizere. Rero hariho n'abandi usanga banyengetera mu ishengero, ugasanga intumbero yabo niyo kugwisha. Binjira mu ishengero binyegeje, baraba nk'imfuvyi, bobo intumbero bafise no gukomora. Bakeneye gukomora les jeunes filles, bakeneye gukomora les jeunes garçons, bakeneye kugwisha abantu mu vyaha. Bakeneye guta mu kaga abapastori, bakeneye guta mu kaga abantu b'Imana. Umva, ni bamwe Yesu yavuze mu ishengero n'amabingira yambaye iki? Insato z'intama. Hariho n'abandi b'indyarya, muri we n'ahahagaze yinjira mu ishengero kugira abereke ko muri kumwe, yagenda mu isi naho nyene akabereka ko muri kumwe. Il est très dangereux. Rero ibintu ni vyinshi bishobora gutuma abantu bagenda biyorohereza. Haleluya. Ico gituma Pawulo aha yavuze ngo nukugira ngo niba hamwe bahoga umusaraba. Umusaraba niyo nzira itujana kuba icaremwe gisha. Haleluya. Ukeneye kuba icaremwe gisha, raba umusaraba. Va mu utwo tuntu, raba umusaraba. Ngo bagomba niba hamwe bahoga umusaraba. Ese ashimwe. Bene data, sinzi yuko mwabibonye, niko bimeze. Ubundi kugira ngo twinjire tuja kuba ivyaremwe bisha, dutegerezwa kwitanga. Tegerezwa kwitanga. Kwitanga mu uwuhe muco? Nuko kuko imbere yuko witaba umusaraba hari ahantu buri. Ariko kugira ngo ugende ku musaraba nuko ufata ingingo. Yesu ashimwe. Nushobora kwemera ubutumwa bwiza bw'umusaraba ngo wizere wakira umwami Yesu ukizwe uhinduke icaremwe gishasha atagitakaye. Urabibona? Hategerezwa kugira ikintu gitakara. Burya badashaka gutakaza ntibazocika ivyaremwe bisha. Hari igitakara. Yesu ashimwe. Ariko Imana ishimwe nihamagara. Haleluya. N'imbere yuko witaba uwo muhamagaro, burya Imana iba yabanje kuguhamagara. Kuko iyo bihera, sinzi ko mwabibonye, burya gukizwa n'umuhamagaro.
ushobora kwitaba cyangwa ukanga kwitaba, ariko n'umuhamagaro. Yesu ashimwe. Rero ni ryari dukizwa? Kenshi birakunda kuzohera mu magara yakitswe. Mu magara yakitswe umuntu ashobora kumva umuhamagaro wo gukizwa. Haleluya. Ubutunzi bwawe hari igihe bukorwa ko muri wewe ukamera nk'uwugaranywe, mw'ibyo bihe harashobora kuba umuhamagaro wo gukizwa. Si ibyo gusa, hariho n'igihe wewe uri kurabaho ushobora kugira ubwoba bw'ubuzima uri kurabamwo, muri ubwo bwoba hakaza umuhamagaro wo gukizwa. Rero hari ukuntu umuhamagaro wo gukizwa uvuka. Murabizi ingene mwitavye umuhamagaro wo gukizwa. Jewe igihe nitaba umuhamagaro wo gukizwa, amagara yarankitse, havukiramo umuhamagaro wo gukizwa. Naho mu nyuma navuze ati iyo nagwara simba nkijijwesha, ijya ngwara niyo yatumye nja kwa Yesu. Umva nari natahuye, sinari natahuye. Ubundi nivyo vyahereye mu ngwara, ariko nitwakishijwe kubera ingwara. Mu ngwara havuyemo umuhamagaro. Haleluya. Umuhamagaro w'Imana ufise aho uva. Rero iyo umuhamagaro waje, uravyumva. Aha twicaranye n'abantu bahamagara umuhamagaro wo gukizwa, bamaze igihe bawanka. Ukwezi kwaheze, umwaka uraheze, bamaze igihe bawanka. Bawanka kubera iki? Bawanka kubera bari kumwe n'abahabara. Bawanka kubera babaguriye amazu. Bawanka kubera ababaharasyo. Bawanka kubera banga kwirukanwa muhira. Bawanka kubera banga kwirukanwa ku buzi. Nico gituma Pawulo avuga ati bashimye kuguma mu matriki y'ugukebwa kuko banga guhabwa kubw'umusaraba. Haleluya. Mugabo ico no guhanura, genda kwa Kristo Yesu. Injira ihe Umwami Yesu. Kuko igihe wumva uwo muhamagaro biciye mu bihe bitandukanye uri kurabamwo, ikiba gikeneye etape suivante nuko wirekura mu maboko ya Yesu. Itange. Il est vrai dans les mains de Jésus. Yesu ashimwe. Rero kuja kuba icaremwe gisha bifise intambuko. Hari intambuko yo guhamagarwa, ariko hariho n'intambuko yo kwitanga mu maboko ya Yesu. Haleluya. Hama iyo witanze ico ujana umutima. Ico gitwa bivuga mu Baroma gice ca 10:10 ngo umutima ni wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka. Yesu ashimwe. Bene data, umuntu agiye kwa Yesu n'umuntu arushe, n'umuntu yaherewe, n'umuntu yabuze ivyo afata n'ivyo areka, n'umuntu cagiye. Yesu yavuze ngo nimubareke. Ubundi ubona umuntu mu vyaha agerageza kwerekana ko ari mu expert, mureke. Ariko igihe iyo cageze, wewe musengere gusa, araza. Kandi iyo Imana yaguhamagaye umuhamagaro w'agakiza, wewe ushatse uritaba. Ariko utitavye, hari guzoza ku nabi. Oya, rega niko bimeze. Imana n'urukundo. Au départ Imana iguhamagara mu rukundo. Burya nta muntu aja gukizwa atumvise ko Imana yamuhamagaye gukizwa. None siko bimeze bene data. Hari igihe wumva ko ndariterera ndarisama, mu gihe cyo kuriterera nkarisama caraheze. Hasigaye aho Umwami Yesu. Haleluya. Igihe cyo kwitaba Umwami Yesu iyo cageze, nyaruka. Reka gutrena. Nyaruka. Bishobora vyaciye ahandi nakubwiye. Bishobora vyaciye muri kwa kumva utewe ubwoba n'ivyo urimwo. Nyaruka. Raba Pawulo ingene yakijijwe, uyu ababwira ibi.
ntiyemera ko bamutirika kuko byose yarabiciyemo. Wewe n'igihe Yesu yamuzana nta bintu by'imihamagaro, yakubiswe pa. Imana ikuzana uko ishaka bivana n'urugezo uriko. Kuko hari abantu ego icyaha ni nk'ikindi mugabo, burya hari abantu baba mu vyaha mu rupfasoni mugabo baguma ari abanyavyaha, ariko hari n'abandi bantu usanga bafise amapete mu vyaha. Ukuduga ipete mu vyaha, none Imana izoza kukudigadiga ni pa, unampokea Yesu. Pawulo ariko arababwira ati, yemwe bagalatiya, mwatanguye mu vya mpwemu, musozereye mu vy'umubiri. Ni nkuko Pawulo akavuga ati, reka sha reka aho muri twarahaciye, ariko igihe umwami yatuzana nta brage zarimo, yatuzanye. Hari igihe umwami akuzanye. Pawulo igihe umwami yamuzana, ubundi Pawulo wewe yari yaravuye, ibi yari yarabiciyemo kuko Bibiliya itubwira Pawulo uyo yaraye. Pawulo yari umuyuda. Abi Filipi igice cya 3 turasoma ku murongo wa 5 n'umurongo w'8. Avuga ngo jewe ndi umuyuda, ndi uwo mu Bisirayeli, nakebwe ku munsi w'8. Kuvyo gushimikira ku vyagezwe, ndi mu muce w'abafarisayo, abatavyorosha mu vy'ivyagezwe, kubijanye n'ishaka nahama ishengero. Rero Pawulo yari yageze ku rugezo rwo kwica abakristo. N'igihe umuco wa Kristo wamukubita ukamurabika, yari afise ivyete bimwemerera kuja kwica abizera. Ngo yarageze ku rugezo rwo hejuru. Rero wewe Yesu amubona avuga ati, uyu ivy'amajwi n'ivyokunda, yabanje kumukubita amuhuma amaso. Naho yagiye kuruhukira, yagiye ari mumyi, yagiye bamufashe ukuboko, kugeraho Imana ituma ku mukozi w'Imana ati, ndabona ko umutima wiwe wacunye, waciye bugufi, genda umusengere ahumuke yitaba umuhamagaro. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero ntiwange guhamwa kubw'umusaraba. Guhamwa niki? Ni inkurikizi zose zishobora kuzoba kuko wemeye Yesu. Ziri minitipe. Ariko uko biri kose, niwakira Umwami Yesu ntibizopasi na perisi. Kwakira Umwami Yesu sakamizwe n'ingoma, biramenyekana, barabimenya. Rero iyo babimenye, hari abakwanka, hari abaguta, hari abagutuka, hari abagutera ivyondo, hari abakwaka ivyo baguhaye, hari abahagarika ivyo bakwemereye. Umugabo araguta, umugore akakwita ikijuju, umwana akavuga ati papa yavangiwe. Kwitaba umuhamagaro w'agakiza byama bifise ikibiherekeza. Mugabo igihe ivyo utabirenganye, ukavuga ati ndumva Imana yahamamagaye, ivyo ndimwo nibinjana mu gakiza. Iyo winjiye, haleluya, uwo mutima Imana irawakira, kandi iyo wakiriye irawuhindura, iwugira musha. Yesu ashimwe, haleluya. Beneda, agakiza nakumutima. Urabona umuntu akubwira ngo shango je ngo burya ngo je ngo naratuye, ngo mugabo vyaranse kweli, naratuye mugabo ivyaha ibana vyarananiye kuvamo, agaca kanura n'amazi abwa naratuye narakiriye Umwami Yesu. Urabaza pastor nakire naratuye. Sinzi rero ikibazo aho kiri. Ikibazo watujakanwa mugabo umutima wawusize kwibarabara.
ntushobora kuzana umutima wawe, haleluya, ngo Imana iwirengagize. Kandi iyo uzanye umutima wawe, haleluya, icyo Imana iza gukora, icyo Imana iza gushirayo, icyo no kubwira gute, icyo Imana iza gushirayo kiri hejuru y'icyaha, kiri hejuru ya Satani, kiri hejuru ya kamere, kiri hejuru y'abapfumu, kiri hejuru y'abarozi, kiri hejuru y'abadayimoni. None uza kubesha gute ngo naratuye mugabo nguma mu vyaha? Nibijanye. Ico nzi nuko uwakiriye Umwami Yesu ahabwa umutima w'Imana. Uwo mutima w'Imana ntushobora kunanirwa imbere y'icyaha. Ubundi iyo waje kuri Yesu, waje neza uzanye umutima, uriyevari wawe wenyine. Igihe uvuga ngo naratuye, ukaba wumva ugifise ibintu by'ubwenge byo gutirika n'ibyaha byo mu byaha, subirayo bagufashe. Kuko uwakiriye Umwami Yesu en bonne et due forme, nuko bavuga, murantunga, uyu muntu ikimuranga yanka ego vrema. Ntuzubaze abantu iby'amajipo, ubaze abantu iby'inzoga zikaze n'izidakaze ngo wumve uko wonywa izoroshe. Oya, none hari igihe uhiga iyoroshe ngo ruwayare ngo ntiboreza, urayinywa urabe. Bene data, iyo wakiriye Umwami Yesu, wowe nyene ikurikirane. Niyo wasanga warazinutswe icyaha, uri ry'lmana gisha cyo muri Kristo Yesu. Ariko niyo wavuga ngo ndacatembera mu ishengero, ngo baranyatuje, ngo hari ku radio, ngo hari muri kanguka, mugasanga uracacunga abakobwa aho baciye umeze gutya, sha ndakurahiye nta Mwami Yesu yinjiye muri wewe. Kuko kwakira Umwami Yesu bijana no kuzinukwa, bijana no kuzinukwa. Jenige batari bwanyemere narice ndavuga ati none ndakijijwe sanye sinkijijwe, niravye nsanga narazinutswe. Yesu ashimwe. Ikigira Ikimazi ni ry'lmana gisha, haleluya. Rero iki nico gishobora guhangana n'isi, nico gishobora guhangana n'isi, nico gishobora guhangana na vya bindi vyose, nico gishobora guhangana na vya bindi vyose. Haleluya, amina. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 28 umurongo wa 29. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 28 umurongo wa 29. Kuko umuyuda wo ku rukoba atari we muyuda, kandi gukebwa ko ku mubiri atari ko gukebwa, ariko umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ni uk'umutima. Ni koko mu buryo bw'impwemu, atari uko mu buryo bw'ivyandikishijwe indome. Uwumeze atyo ntashimwa n'abantu, ariko ashimwa n'Imana. Haleluya. Bene data, Pawulo yari umuyuda yuzuye, mugabo yari yaratahuye ibintu byose yari abizi. Mu bantu bavuga mu bya Bibiliya bari cyabwenge bari barize, Pawulo yari yarize. Bibivuga ko yari yarakuriye ku birenge vy'umwigisha akomeye yitwa Gamaliyeli. La loi de Moïse yarayizi yose. Ibi vy'ugukebwa ntiwashobora kubimuhenderamwo ngo wonone ishengero rya Kristo, yarabizi vyose. Nico gituma Gerana akavuga ati igihe tugezemo il faut être à la page. Nimuzana ubwirate bw'Abayuda. Harigo umuntu yirata ahava, harigo umuntu yirata ingeso ziwe, harigo umuntu yirata ibintu bitandukanye.
Pawulo avuga ati nimugire icyo mwirata, nimwirata iby'Abayuda, nimwirata ibintu bitandukanye, ngo nimwe mwahawe ibyagezwe, ngo nimwebwe muzi Imana, ngo nimwebwe mwabikijwe amasezerano. Oya, ikigira ikimazi ni ry'lmana Gisha, kuko umuyuda w'ukuri ni uwo mu mutima, ugukebwa k'ukuri ni uko mu buryo bw'impwemu. Haleluya, Yesu ashimwe. Ugukebwa k'ukuri ni uko mu mutima. Yesu ashimwe. Haleluya, ni uko mu mutima. Amen. Abikorino igice cya kabiri cy'Abikorino igice cya gatatu umurongo wa 16 n'umurongo wa 18. Igice cya kabiri cy'Abikorino igice cya gatatu umurongo wa 16 n'umurongo wa 18. Ngo yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, icyo cyitwikiro gica gikugwaho, ariko uwo mwami niwe mpwemu. Aho uwo mwami ari niho haba umwidegemvyo. Twese ko tutitwikire mu maso, tukerekana nk'iciro n'ubwiza bw'Imana, nk'ubwiza bw'umwami, turahinduka, tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi, nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu. Haleluya. Rero aho bihera ni hamwe nariko ndavuga, ngiyo umuntu ahindukiriye umwami. Yesu ashimwe. Uyu muntu ngo arahinduka. Uhindukiriye umwami arahinduka. Ikindi bavuze si uguhinduka gusa, ngashushanywa n'iyo shusho, ngakava mu bwiza akaja mu bundi, nk'uhindurwa n'umwami ari we mpwemu. Ubundi bene data, no gutahura intumbero y'ugukizwa kwacu. Yesu ashimwe. Ugukizwa gufise intumbero itomoye. Rero ni wo kwanga kuja gukizwa, kukwanga ihamwa nk'uko Pawulo abivuga ngo bankihamwa ry'umusaraba. Nurabe ibyo uri kurabona ngo bikubuze kuja kwa Kristo Yesu. Haleluya. Ivyo bazokwitabira hari ni byinshi, ariko icyo ugomba gutahura, iyo tugiye gukizwa bisigura ngo hari ukuntu Imana ishaka ko tumera. Vugira mugenzi ati hari ukuntu Imana ishaka kumera. Hari ukuntu Imana ishaka kumera. Umuntu si umuntu agenda gutyo gusa, ariko umuntu afite agaciro mu nyonga z'Imana. Haleluya. Bene data, igihe Imana ishaka kukurema yariyumviriye. Bibiliya nitubwira ingene ibikoko vyaremwe, ariko hageze ku muntu Imana iratomora neza ingene umuntu yaremwe. Turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ntukirabe ngo uri mugufi ngo bitume umara umwaka uri muri stress. Nimba uri mugufi, shima Imana uvuga ati Imana vyarakubereye kungira mugufi. Arige nakunda kwipima nkavuga ati niko ntabaye muremure ga yemwe. Sinobaye mu Jordan nk'abandi. Byaraheze. Haleluya. Abarona abakristo s'abapagani yama yamenye amamiruari, yaja kwiraba akabona ijisho rimwe riraba hari irindi riraba hari agasiga kubisa icirore. Reka kumena ivyirore. Shima Imana. Imana yakuremye yarakwiyumviriye ko wewe nuri erere, nuri kwihenda kw'Imana. Nta Imana yaremye yaborewe, Imana iri lucide, Esprit. Imana yakuremye uri ry'lmana cy'Impwemu. Haleluya. Yesu ashimwe. Nico gituma igukeneye nk'iry'lmana Gisha cyo muri Kristo Yesu, ry'lmana cy'Impwemu.
Imana yakuremye yakwiyumviriye ko. Reka kuraba ngo jewe ngo suku nuku. Uremwe mu ishusho yayo. Haleluya. Reka kuraba ngo ufise akarenge gato, ngo abantu bafise akarenge gato nibabegwa n'ibirato. Ninde yabikubariye? Ngo abantu bambara ibirato birebire ngo burya iyo baravye nibo babegwa n'ibirato. Watewe n'amadayimoni. Wambara zine ni zine. Wambara zitanu ni zitanu. Wambara sisi ni sisi. Uwa 12 umurekere 10. Uwa 2 umureke mugazi 2 niziba. Shengero, hari ukuntu Imana ishaka ko tumera. Burya iyo Imana idafise ukuntu ishaka ko tumera ntiyarungika Kristo. Imana yarungitse Kristo kubera hari ukuntu ishaka ko ibintu bimera. Hari ukuntu Imana ishaka kubona. Hari ukuntu ishaka kuvuga. Hari inyifato Imana igushaka ko. Hari ingendo Imana igushaka ko. Hari inyambaro Imana igushaka ko. N'isahani yawe Imana idafise ingene ishaka kwingana. Reka kuyirenza. Ushira muri confusion y'abantu. Hari ukuntu Imana ishaka kumera, kw'ibintu bimera. Nico gituma iyo wahamagawe umuhamagaro w'agakiza injira hera cyane. Yesu yaguteguriye. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Rero hari ukuntu Imana ishaka kumera. Niyo mpamvu y'ugukizwa kwacu. Bavuga ngo twaje mu gakiza kubera twakwamye, ntitwakwamye. Ngo twaje mu gakiza kubera vyanse, ntivyanse. Ngo twaje mu gakiza kubera twacanganikiwe, ntitwacangane. Ariko muturabimona twaracanganikiwe kwe. Kubona umuntu w'umugabo akijijwe ngo yaracanganikiwe. Afise umugore n'abana 5. Ngakorera Imana kubera yacanganikiwe. Twatewe iteka. Icari kumagarika imbere y'ishengero ntarakizwa bose boce basohoka. Ko sinari uko Imana ibintu ntivyari bimeze uko Imana ishaka ko bimera. Ariko umunsi ibintu bimeze uko Imana ishaka ko bimera. Haleluya. Rero ngiyo umuntu yihaye umwami ngo arahinduka. Si uguhinduka gusa, agashushanywa n'iyo shusho. Ingene Imana ishaka ko ibintu bimera nuko ushushanywa n'iyo shusho. Rero ugiye kuri Kristo Yesu ukitanga, urahinduka ukaba icaremwe gisha, ukagenda ushushanywa usa n'iyo shusho. Imana igira neza. Hari ukuntu Imana ishaka kumera. Uko Imana ishaka kumera nuko uhinduka ugashushanywa n'ishusho y'umwana wayo Kristo Yesu. Haleluya. Dafise undi murongo shaka gusoma. Abaroma igice 7 murongo wa 6. Hari ukuntu Imana yateguye ibintu vyacu. Ivyo rero nuko twitaba umuhamagaro tukinjira muri Kristo Yesu tugahinduka tugashushanywa n'iyo shusho. Abaroma igice 10 murongo wa 6. 7 umurongo wa 6. Ngariko noneho ntitukiganzwa n'ivyagezwe kuko twapfuye kucamye kidufashe. Nico gituma dukoreshwa na Mpwemu mu buryo bushasha. Tugakoreshwa muri bwa buryo tudakoreshwa muri bwa buryo bwa kera bw'ivyandikishijwe indome. Bene data, harimo guhinduka ugashushanywa n'iyo shusho mu Mpwemu yawe. Ariko hariho n'urundi gezo aho ukoreshwa na Mpwemu uburyo bushasha. Haleluya.
ngo ntitukiganzwa n'ivyagezwe ko twapfuye ku camye kidufashe. Cyo gituma dukoreshwa na Mpwemu mu buryo bushasha, tugakoreshwa muri bwa buryo bwa kera bw'ivyandikishijwe indome. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero ikigira ikimazi ni icaremwe gisha, umuntu w'imbere muri wewe, umuntu yahindutse akaba musha. Haleluya, wa muntu ibintu vyose abicira urubanza mu Mpwemu, wa muntu ibintu vyose abikorera mu Mpwemu, avugira mu Mpwemu, yumvira mu Mpwemu, akorera mu Mpwemu. Haleluya. Rero iyo wabaye icaremwe gisha, niho Pawulo avuga ati jewe nirata umusaraba. Haleluya. Kubw'igikorwa c'umusaraba, ivyo vyatumye isi imbera ikibambwe, nanje yambona ikabona ndi kibambwe kuri yo. Uyu n'umuntu akoreshwa na Mpwemu, iri jisho acira ibintu vyose urubanza, itaha gicira urubanza. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukoreshwe nande? Na Mpwemu, kuko turi vyaremwe bisha. Nubwo ikigira ikimazi nukuba icaremwe gisha, kuko icaremwe gisha nuwahindukiye muri Kristo, agashushanywa n'iyo shusho, akagera hasigara akoreshwa n'iyo Mpwemu. Iyo ariko araraba ibibera hanze, abibona isi ayibona nk'ibambwe, kuko ivyamushitura muri yo abibona nk'ibitagira ubuzima. Yesu ashimwe. Ivyamukwega muri we abibona nk'ibitagira ubuzima, asigaye akoreshwa na Mpwemu, ko ni icaremwe gisha, ni icaremwe c'Impwemu. Kera yari umunyarusaku, mugabo urusaku asigaye arubona rwarabambwe. Yari umubeshi, mugabo kubesha kwarabambwe. Yararenganya, kurenganya kwarabambwe. N'abisi iyo bamubona, babona muri we atavye urukozasoni bikiri muri we, kuko ni icaremwe gisha, ni umuntu w'Impwemu. Ico gituma Pawulo yanditse mu ceti yandikiye ab'Ifilipi igice ca 3 ku murongo w'7 gushika ku murongo w'9, ngo ivyampera inyungu, ivyampera inyungu vyampereye ubuhombe. Ngo isi kubwiwe ubirabambwe, imigenzo y'isi, ibikorwa vy'isi, vya vyaha yagaragaramo, hamwe yagaragara nk'umuntu w'isi. Nukuvuga ngo uyu munsi abibona nk'ibitakigira ubuzima, nk'ivyampera inyungu, ndavyiyumvira ko ari ubuhombe. N'ubuhombe kubwa Kristo. Haleluya. Munsi havuga gutse umurongo w'8, ngeka mbere ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu vyose, ndavyiyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo Yesu. Ngiki caremwe gisha. Haleluya. Asigaye acira urubanza ivy'Imana itemera, ivy'Imana idashaka. Haleluya. Asigaye ari umuntu arongorwa n'Impwemu. Biraryoshe guhura n'umukristo arongorwa na Mpwemu. Amen. Umukristo arongorwa na Mpwemu, iyo uraye udasomye message yiwe, iyo muhuye muhana yambi. Ako umukristo arongorwa na kamere, iyo uraye utishuye message yo kuri WhatsApp muhuye ucahariya na bagacahariya, ngo waraye wigize byinshi. Kamere. Haleluya. Tashaka gukomera Imana amashi menshi. Nagomba guhereza ku ceti ca 2 Pawulo yandikiye Abikorinto ca 3 murongo wa 6. Ikigira ikimazi ni icaremwe gisha. Uyu ni wo mutima wubaha Imana muri vyose. Mutima ubona mu Mpwemu, karongorwa na Mpwemu.
igice cya kabiri cy'Abikorinto igice cya 3:6. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha. Yamara si abakozi b'ivyandikishijwe indome, ariko nabi mpwemu. Kuko ivyandikishijwe indome vyicisha, ariko mpwemu ahesha ubugingo. Mpwemu ahesha ubuzima. Uyu ni wo mugabane. Haleluya. Ivyandikishijwe inyuguti. Ivyandikishijwe inyuguti ni ibihe? Ni twa tuntu tw'idini usanga duhagazeko. Turya turicisha. Ariko kurongorwa na mpwemu. Haleluya. Ivyo ngo nivyo bihesha ubugingo. Ngivyandikishijwe indome vyicisha, ariko mpwemu ahesha ubugingo. Haleluya. Bisigura yuko icaremwe gisha, ubuzima bwacu n'ubuzima buri muri mpwemu. Uyu agendana ubugingo. Agendana ubugingo kuko ingingo afata, haleluya, zituma agenda agubwa neza. Ntafata ingingo zo mu mubiri. Ntagenda apfa abantu utuntu duto. Abantu bose agiranira imigenderanire nabo mu mpwemu. Bugiye ugenda ufatira ku tuntu duto uzobandanya uri kumwe n'abantu bake. Abakamara uzoza ubasiga inyuma. Yesu ashimwe. Ukugenda ufatira ku vy'idini, utumviriza ivyo mpwemu akominika vy'ubuzima, ntushobora gutera imbere ngo ugubwe neza. Haleluya. Kuko ingingo zivuye muri mpwemu nizo zizana ubugingo. Haleluya. Inyifato zivuye muri mpwemu nizo zizana ubugingo. Imikorere yo muri mpwemu niyo izana ubugingo. Haleluya. Rero Imana ibagirire neza. Ikigira Ikimazi ni caremwe gisha. Haleluya. Ya migenzo y'idini, za nyambaro z'idini, bya bindi vy'idini, biriya ubireke, wewe witabe uwo muhamagaro, winjire aho Imana ikugomba. Haleluya. Haya hantu nibinjiramo, umutima wawe Imana yawutegereje, yiteguye kuwuhindura, yiteguye kugira mushasha. Haleluya. Kandi Imana yiteguye kugukoresha ivy'impwemu. Bavuga ati turi abakozi b'isezerano risha. Abakozi atari ivyandikishijwe inyuguti, ariko bivyandikishijwe mpwemu. Uyu munsi utahure kiri caremwe gisha muri Kristo Yesu, icaremwe cyo mu mpwemu. Ucira urubanza isi y'ivyaha mu mpwemu. Haleluya. Imana ibahezagire. Nshaka gukomera Imana amashi. Haleluya. Ikigira Ikimazi icaremwe gisha. Amen. Turashobora kuvyaguruka tukaduza amaboko yacu. Ari abantu ngaha basubiye inyuma. Ndagomba musubire mwegera umwami. Haleluya. Umaze iminsi wumva ata mahoro ufise. Ivyo urimwo birakwagiriza. Ariko vyakunaniye gufata ingingo kubera wanka guhamwa kubw'umusaraba. Hari ivyo wanka gutakaza. Fata ingingo uyu munsi kugaruka ku mwami wawe. Hariho n'abandi bakeneye gukizwa uyu munsi, mwakire Kristo Yesu. Hari abandi bakunda Imana ariko bama basanga barongorwa na kamere. Uyu munsi mumenye ko mpwemu yaje kugira ngo mufate ingingo zivuye muri mpwemu, mukore ibikorwa vya mpwemu, muje aho mpwemu yabarungitse, mwihangane ku bwa mpwemu, mubabarire abandi ku bwa mpwemu. Haleluya.
mufata abandi musunitswe, mufata abandi neza musunitswe na mpwemu. Reka uduze ibiganza byawe ubwira Imana ati Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushima kubw'umusaraba. Ati ndagushima kubw'umusaraba. Senga ati ndagushima kubw'umusaraba. Ati kubw'uwo musaraba ndakwihaye, ndakwihaye. Ati hari ico bisaba ariko ndakwihaye. Ndanse kuguma mu mubiri, ndanse kuguma mu rupfu rw'icyaha cya kamere, ndanse kuba ahantu numva nahimbawe n'ubuzima. Ndakwihaye, 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 ndakwihaye. Urakoze Mana, urakoze, urakoze, urakoze ko wateye intege abantu bawe, urakoze ko uhagurukije ubwoko bwawe, urakoze ku mihamagaro yari kwirazima, urakoze ku bariko barasubira mu vyaha, urakoze ku bantu bari barashingiye ku bintu bimwe na bimwe bagatakaza ibindi. Urakoze Mwami, urakoze, urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze, urakoze cyane, urakoze cyane. Nakwiyeguriye, nakwiyeguriye. Isengere mwene data, iri ryari ijambo ry'umwidegemvya muri Mpwemu Yera. Urakoze Mana, urakoze cyane. Shimwe n'ibintu byawe n'icubahiro. Senga, senga. Urakoze Mana, urakoze, urakoze. Nakwiyeguriye, nakwiyeguriye. Oresha Haleluya, haleluya. Usubire uhaguruke mwene data, wegera Imana. Haleluya, uyizanire umutima wawe. Haleluya, iwusanasane, uyizanire umutima wawe, iwukomeze, uyizanire umutima wawe, iwuzuze. Umaze iminsi ucitse intege, watakariye mu cyaha. Hari abagutwaje ubwenge, hari abagutwaje uruhendo. Ugaruke ku Mana, uyizere, umutima wawe uhinduke, ushushanywe n'iyo shusho, ugende wubaha Imana muri byose. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Yesu ashimwe. Urashaka kuvyagira, twakire umuntu agomba kwakira Umwami Yesu. Uri ngaha ugize iminsi wumva umuhamagaro w'agakiza, kumbure hari ivyo uri kurabamwo wabyumviyemo ijwi ry'ugukizwa, hari ibihe byagushitseko byazananye n'ijwi ry'ugukizwa. Uri mu caha ariko wumva wokizwa. Karibu ngaha wakira Umwami Yesu. Shaka kugira gutya, shaka kwakira Umwami Yesu. Imana iguhezagire. Ashaka kuvyaguruka. Karibu ngaha imbere. Karibu, karibu, karibu. Suyu gusa, uyu munsi ndumva abantu bakeneye kwakira Kristo, bakeneye ubuzima buhindutse. Aho uri nawe uragira gutya, ntutinye mwene data. Karibu n'abandi nimuze, karibu ngwino kwa Yesu, ngwino mwakira Umwami Yesu, ngwino Imana ibaruhure, ngwino
Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Aba bantu bagiye kwakira umwami Yesu, biteguye kuba ivyaremwe bisha. Haleluya. Biteguye kwakira inyishu z'ivyo bariko baracamo. Kristo niwe nyishu. Haleluya. Reka mwature ku mwami ko Yesu ari umwami. Uvuga ati mwami Yesu, twuguruye imitima, ngwino winjire, utubere umwami, utubere umukiza. Twihanye ibya kera, ibyo udashaka, twihanye icaha, utwuzuze mpwemu, utwuzuze ubugingo. Urakoze kutwakiriye, urakoze kufusa amazina yacu mu gitabo c'urupfu, ukaba uyanditse mu gitabo c'ubugingo. Urakoze ko wakira imitima yacu, urakoze twakiriye ihinduka, twakiriye kuba ivyaremwe bisha. Mu izina ryawe dusenze dushima. Amen. Haleluya. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza.